Tekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mwe mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaziya, bari ijya nino muri Amerika, bari ngaho muri Canada, Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, bari muri Afrika y'Epfo, South Africa, abari muri Zambia, mwese mudukurikira muherereye muri Kenya na Uganda, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, abari ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, makomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru yacu reka tuyatangurire mu kibazo c'umutekano, inkuru zivugwa mu mutekano reka dutangurire ngaho mu ntara ya Cibitoke, ni komine Mabayi. Umupolisi yaraye akubise umunyagihugu amuturitsa isura, amumena izuru, bivanye nuko yari yagiye kurondera igitoro kigishika kuri sitasiyo aho hasanzwe hadandarizwa nyine igitoro. Abapolisi baciye bategeka abari baparitse imiduga ngaho kuri iyo sitasiyo kuyihavana, abari banse canke abatari bahari kuko bari baparitse imiduga baca baragenda bategereza ko igitoro kihashika. Mu kuhagera rero ngo agarutse igitoro caje, abapolisi batanguye kubwira abenegihugu ko bagomba kuvana imiduga yabo ngaho kuri iyo sitasiyo, hama uwutahise ahavana umuduga canke imoto bahise batangura gukurako imparati z'izo modoka. Umukoza rero uyu mushoferi baturikije isura yasanze bariko bavanako ipuraki ku modokari yiwe, niko guca babwira ko bamurekera ipuraki ku muduga we agaca avanaho imodokari ngaho. Abapolisi baciye bavyanka, niko kuza kumukurikirana. Uyu mupolisi umwe aca amukubita ikibuno cy'inkoho, yamukubise ikibuno k'imbunda mw'isura aca arayituritsa. Mugabo uwo mupolisi yaraye ku bitaro vy'i Mabayi. Tukiri mu mutekano kandi haravugwa mu ntara ya Bubanza, abagwanyi baraye binjiye mu kibira ca Rukoko. Bamwe bavuga ko rero muri komine Gihanga ngo hoba haraye havuga urwamo rw'amasase, kandi ko urwo rwamo rw'amasase goba rwavuze muri iri joro ryaheze. Bo bari abagwanyi ba FNL baciye binjira ngaha mu gihugu, na cane cane ko izo nyeshamba, abo bagwanyi ba FNL batwawe na General Aloyizi Nzabampema, bavuga ko bagomba kugaba ibitero ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ivyo bitero vyabo rero bikaba biteye icoba gikomakomeye cane abanyagihugu bamwe na cane cane abashigikiye ubutegetsi bwa CNDD FDD, imbonerakure za CNDD FDD na bamwe mu gisirikari n'igipolisi barafise icoba cane, na cane cane ko igihugu c'u Burundi abasirikari benshi baciye barungikwa ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abasoda 7,000 vyose vyarungitswe muri Kongo gufasha leta ya Kongo kugwanya inyeshamba z'umuhari wa M23, umuhari uriko umaze igihe imyaka n'imyaka ngaho mu gihugu ca Kongo, uriko uragwanirayo ugwana n'igihugu ca Kongo. Ni mu gihe bavuga ko ari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bariko baratotezwa, bicwa bunyamaswa. Bamwe muri bo rero bakaba bareguye inkoho, begura ibigwanisho, bagwana ku bwoko bw'abo bakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Babarizwa muri Kongo y'ubuseruko
cane cane mu ntara ya Kivu y'uburaruko na Kivu y'ubumanuko. Intambara zikaba ziriko zirabera mu ntara ya Kivu y'uburaruko hafi n'igisagara ca Goma, igisagara ca Sake n'ahandi na Ito na Ifizi ngaho mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ingabo z'u Burundi rero zishika ku bihumbi indwi vyose vyaciye birungikwa mu gihugu ca Kongo. Mwarumvirije mu minsi yaheze ukungene abasoda b'u Burundi bariko bicigwa ngaho mu gihugu ca Kongo, abandi bakaba barataye urugamba bakiruka bagahunga bakagaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi baciye bajanwa mu mabohero, babanje gupfungirwa mu Cibitoke, inyuma baca babajana mu makampi ya gisirikari mu mabohero atandukanye. Kuri ubu ngubu rero bamwe bati igisoda c'u Burundi ata nguvu gifise bivanye nuko abasirikari benshi rero baciye barungikwa ngaho muri Kongo, abandi barungikwa mu ntara zo mu buraruko cane cane intara ya Kirundo, intara ya Kayanza na Ngozi na Cibitoke, baja gucungera urubibe duhana n'igihugu mu buraruko c'u Rwanda, aho rero bavuga ko bari biketse ko u Rwanda nago rushobora gutera igihugu c'u Burundi. Baciye bajanayo abasoda benshi n'ibigwanisho, baca babijana ngaho mu ntara zo mu buraruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Ivyo bikaba biboneka ko mu ntara zo mu burengero umwanya n'umwanya inyeshamba abagwanyi bahagaba ibitero. Mu kugaba ivyo bitero bikaba bituma igihugu c'u Burundi kibandanya gusahurwa no guterwa nyine no kugabwa ko ibitero ku buryo bworoshe. Abasoda baceyi bari ngaho muri ivyo bice vyo mu burengero bw'igihugu bikaba biboneka ko atambaraga atanguvu bafise zo kwigwanako mu gihe umwansi yoba yabagavye ko igitero. Muri komine Gihanga rero hakaba hatanguye kuvuga ko hari imigwano yoba yaraye ibaye mu ijoro riheze, kandi bakaba bikeka ko abo bagavye ico gitero bo bari abagwanyi ba FNL barongowe na General Aloys Nzabampema abarizwa mu mashamba y'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Ni mu gihe kandi inyeshamba za Red Tabara nazo ziri ngaho hafi aho, kuko zihejeje iminsi ziriko ziragaba ibitero muri uyu mwaka. Zihejeje kugaba ibitero bishika kuri 2, kimwe mu Gatumba muri komine Bujumbura, muri zone Gatumba mu ntara ya Bujumbura, ibindi babigavye mu Rumonge na Bubanza. Ibintu biraboneka ko bishobora kunyuka umwanya n'umwanya mu gihe ubutegetsi bwa CNDD-FDD butagira ico bukoze ngo budadanure ingorane bucimishe abenegihugu, kuko baratuntuye cane na cane mu gusambura umugambwe wa CNL. Ni ibintu vyatuntuje benshi cane mu nyankamugayo ngaha mu gihugu c'u Burundi, kubaka umugambwe abandi bagapfungwa, bamwe bakanyuruzwa bakajanwa gupfungwa mu busho bw'iperereza. Abenshi bariko baratogwa ibiziga, ngo iperereza iyo rigufashe baca bakuvana, niba bagufatiye akarorero nk'iyo bagufatiye mu ntara ya Ruyigi mu buseruko, barashobora kukuzana kukwicira mu ntara ya Cibitoke mu burengero, hama ikiziga bagaca bagita nko mu murima canke mw'ishamba canke mu ruzi, buryo hatazogira uwumenya ico kiziga iyo caje kiva. Abanyagihugu bakaraba ibiziga biriko biragenda bitogwa ijya nino, ata muntu n'umwe ashobora gutahura ivyo biziga biba vyaciye bitogwa. Hama abajejwe intwaro nabo bagaca bahambisha ivyo biziga atamatohoza akozwe kugira ngo hamenyekane ababa baciye bica abo bantu, mbere kandi naho abo bantu baba baje bavanana. Ivyo ni ibikorwa n'iperereza ry'igihugu c'u Burundi rifatanije n'imbonerakure.
Imbonera zo ku mupaka zo zaraciye zihabwa imipanga naho ubutegetsi bwa Gitega bwaciye bubihakana buvuga ko iyo mipanga atayatanzwe, kandi benshi bakaba babona ko iyo mipanga ishobora gukora ibara, na cane cane imbonerakure zizwi ko gukora amabi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi.